Aloy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza nanje ndameze neza ego nkuko mubibona kuri micro ni jewe Grace Niyonshuti hanyuma ndi ngaha simba ndije nyene mba ndi kumwe n'umutumire ego n'umusi ndi kumwe n'umutumire munzi cyane mumenyereye cyane mu biganiro bitandukanye reka tumikaze yidodore yongera turamutse kandi ego murakoze cyane nuko mumbeshe ngo bazi cyane nta mwashobora mu idondora kandi wanzi aya kwidondora birakenerwa abantu mu mwanya wa moteri ariko ntacyo ni Gerine Mana ariyo ni umugabo ufise umugore umwe ego hanyuma abantu menyesha makuru nkaba ndi n'umuririmbyi muri byose bo mu nkongera nkakora n'ubundi buzimere bwo kwiyungunganya kora kuriya kuko babize muri leta nzeye no kwiyungunganya ego murakoze cyane ego nkuko mubivuze umumenyesha makuru turakuzi mu biganiro bitandukanye nk'ikiganiro tubigenze gute ego ni ikiganiro novuga cyanspiye abantu benshi bivanye n'inyigisho watangamo hariho novuga nk'agaparti ko muri ico kiganiro yari imisore n'inkumi bahana amakontakte novuga mbere kitwa gute kagufa kanje wagiye okay kagufa kanje wagiye ego none muri burya buryo imisore n'inkumi bahana amakontakte hanyuma bagashobora gutorana umwe wese akavuga ati jewe ndakunda umuntu ameze uku hoba hariho nk'abantu byashitse bagashinga urugo biciye muri irya nzira ego bariho kuko hariho abo bashinga intahe kuri telefone kuko si bose duza ngo tuvobonane simba ndabazi bose mugabo rero nabo dushobora guhura kandi amuzaye je twari kumwe muri cya gikorano bakora hariya kuko urumva barahana contact kuri radio ariko rero naho nagenda kwigisha aho twaje kwigisha twaracishamo ako kanya kakagufa kanje twafate inyigisho kwa jeune hanyuma hariho benshi babanye tubuze amakouple uno munsi bashinze imiryango nyene bafise n'abana bari ngaho kandi bakaba bariteza imbere kuko mu gihe bahuye nabo twareza tukabigisha mu nyuma n'uburyo bashobora gukora kugira ngo bashobore kwiteza imbere yego babikurikije byaragenze neza n'ubu biriko biragenda neza ego none muri ubwo buryo baba batoranyemo ko dusanzwe tumenyereye hariho umugani mu kirundi bavuga ngo ni ukuvuga iyo ikintu ukirondeye urushe ni kuvuga uramenya agaciro ugiha ego none ukuntu baba baronderanye batoranye umenga bose nta bintu byo kuronderana hanini byahabaye nta ngaruka bishobora kugira mu rugo mu gihe babanye ibyo biratandukanye n'ibintu kubera ko uvuze ngo ikintu umuntu yabiriye akuya nibaza ko mu rukundo nta mpamvu yo kubizanya uguya ibamo ni kesi gusa kwiyumvanamo mutiyumvanyemo urashobora kubiguya basore bakaguguya ukamara n'amezi 8 ukora rero umukobwa akamara amezi 8 kurifuza umuhungu mugabo ugasanga ngo guya bipfuye ubusa cyangwa wanashaka ukarubira ukanamuronka hanyuma wamuronka ugasanga urugo rwanyu urabaye amazi je ndabiza bakundanye imyaka n'ibindi irenga 10 mbere wanashaka mugabo urugo rwabo utamaze umwaka umukobwa cyatangura kuja gusambana hariya arafatwa kuko benshi bagiye bakaja kugwa mu ivyo akenshi barakunda gufata baciye bagira divorce byihuse atanu mwaka urahe no munsi bagiye umwe yagiye umugore n'umukobwa sinzi ko ararongo babana mugabo umugabo we nyuma y'amezi 5 yacyarondera umwe bashobora basubira abana rero byo kuvuga ngo umuntu kuzanya uguya ni nkuko ashobora kuza umutipe akavuga ati je namukunze Grace mugabo rero vraiment simbona ingene ashobora kumubwira mugo kumena wa mutipe nawe wamubonye wamukunze kandi mugo mwese mwaye bivyumva habaye kwiyumva nabo umuntu nk'uwo rero hagize akantu gato kabahuza mukaganira mugasanga muganire kubijyanye n'umugambi iyo mwabiteguye mufise mukwije mwese ariyo ntumbero mufise uwo muntu murabana kandi mukaba neza cyane mukagira urugo rwiza atanamezi menshi ahita abashakashatsi n'abavuga ngo amezi 6 n'imiburi 7 mugabo nagenda kugira naho muri imyaka 8 hariho igihe uza gusanga wowe ubona umuntu ati je ujya mu type ndabona vraiment afise ingeso nziza mugabo ingeso n'ikintu gihinduka bivanye n'ibintu byinshi agakuka mbere impamvu bya karande n'ibiki byose yego ego murakoze cyane none rero nyine kijya kiganiro baratanga inyigisho vraiment novuga ko inyigisho zikomeye cyane haba ku bantu bubatse cyangwa ku bantu baziteguriye none niyihe experience wari ubifisemo ku buryo wari ukiri umuseribateri ariko bigakunda ukigisha abantu bubakanye ukabubakira ingo muri make
byagenze gute n'ibitabo wasoma wabikura Kimenyesha ngombe nka abandi bavuga ngo ubugire uronka akazi ngo nawe ndagugira experience y'imyaka 3 umuntu akibaza nyumva ari mu ishuri experience zoyikura he kuvuga yuko sinzi ko wumvise umugani w'ikirundi baca bati burya ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuze je mbere wanashaka sina ko naro gutumira abatumire bafise abagore canke bafise abagabo wanashaka nibaza ko ari kubera iki nanka yuko baza kwepika mu kiganiro abantu bya bindi biri mu rugo iwabo kuko urashobora kumutumira ugasanga yajeshwanye n'umugore wiwe yajeshwanye n'umugabo wiwe ibibazo byose uza kumubaza mu gihe aje ngo ni kubera afise experience yuko ngo yutse imyaka myinshi ugasanga biragora abantu numva none bahukana babaza imyaka 30 baba nta numva bahukana babaza imyaka 20 n'ingahe baba mugabo ugasanga abandi bimaze imyaka 5 imyaka 10 bibaniye neza bameze neza nta problem burya rero jewe kugira ngo ntangure kumva yuko no kwigisha kubijyanye na bijya nuko ubwa mbere je nakoze n'umuntu ntashaka yuko ahantu kumva ko hari ahantu hari ikibazo runaka muri make nakoze n'umva umengo noba umuntu atora apana nk'umuhuza no umuntu atora inyishu y'ikibazo utu canke turiya kuko ndibuka kenshi nk'iyo mugira amako birashobora gushika papa wanje maze gupfa muri nyuma yaho na Narcisse niho mugira harashobora kuba nk'akabazo basanga harabuze akantu par exemple numva birambabaje nyine kugira ngo gashobore kuboneka byogenda gute akimwe na madame wanje nkunda kugira ati iyi kintu cyose gishitse iri fosonje ku kintu bita pourquoi ukiyumvira kubera iki cyabaye umuti wacu ubu kuko ari ikintu gishobora gushika hanyuma umwiyumvire none kubera iki cyabaye kuko mu bisanzwe bavuga ngo nta kibera ubusa icyo bimvira ati none cyabaye kubera iki hari umuti wacu ari nk'ingorane ngo he tukabungura hama kumva rero ntashaka ko ari ahantu kumva hari ikibazo kidatari umuti niho nagiye nideguya kugira ngo bigende ko nakuriya hampande yabo rero umugabo narakora ubushakashatsi butandukanye hari udutabo tumwe nasoma na Bibiliya kuko Bibiliya mu buzima bwinshi burya hanyuma naraganira n'abantu bakuze cyane abatama no turacaganira rwose hanyuma ikindi naco tukaganira bisanzwe mu buzima busanzwe hariho n'abashakashatsi bakora ibijyanye na sexualité abakora ibijyanye n'urukundo mu bihugu bitandukanye nk'aha mu Rwanda za Kenya za hehe twaraganira twari dufise rezo tuganiriramo hanyuma hampande yaho nyene umuntu araheza agasoma ajya nino aho ubona ikintu kiyumvira hampande yaho na analyse ushobora kugira bivanye n'ubuzima tugezemo kuko burya ingene ingo zubakitse ngaha mu Burundi siko zubakitse mu Bufaransa siko zubakitse ngaha mu Rwanda kandi ubona ari hafi siko zubakitse ngaha muri Tanzania kubera imico idutandukanya urumva hakuriho ni analyse n'ibiganiro yawe ego murakoze cyane ni kuvuga kugira ngo bikunde ushobore kuba warashobora kwigisha n'ibintu wakuze bikurimo wakuze wumva uri umuntu ushaka gukora ingorane ibibazo ibyo ndabikubwiye kuva niga mu mwaka wa 6 primaire no kuva mu 98 ego ni byiza cyane hanyuma murakoze cyane tubashimire ego murakoze nawe nka suje rero y'uyu munsi novuga hari ikintu novuga nk'ingeso ingeso igaragara ku bantu b'abapapa bubatse wanashaka bafise n'abadamu beza vraiment ushobora kuvuga ati utonga afise umugore mwiza ariko ugaca usanga barafise akantu ko kwiruka inyuma utujeune fille two muri 9eme kwiruka inyuma ugasanga bariko bararyamana n'abakozi ndashaka tubwire ico kintu turakiva kuki eske n'abo bamama baba bafise ingorane bakaraba bagakosora canke n'abo bapapa canke n'abo bafiye ingorane bigenda gute biva kuki ni bose bafise ingorane novuga ko bose bafise ingorane kubera sinovuga ngo bisasinzira kumva ubundi musi zoheza uvuge ku bijyanye n'abamama kuko n'abo mama bo basigaye abatari bake biruka inyuma y'abasore haro n'abo bamaze gufatwa benshi uzabumva ugasanga aryamanye mu bundi ugasanga ni umumama mwiza mbere batasha abantu akijiri urumva rero ni ukuvuga ngo watanga kuvuga ngo ingeso sindaronka neza insiguro canke definition canke etimologie y'ikintu bita ingeso icyo ari cyo ni ukuvuga ko ingeso burya ni ikintu kiva ku kindi kintu ni ikintu giterwa n'ikindi kintu tuvuge guterwa n'ikindi kintu nk'ubu nk'akarorero umugabo arashobora kubaho ameze neza umugore arashobora kubaho ameze neza mugo bivanye n'ikintu nk'agakuku par exemple
agakoko gatuma ashobora kujya mu ngeso mbi ariko avuga ati ingeso nziza ubwo bumva bavuze ingeso kenshi twumva umengo ni mbi gusa hanyuma no kuvuga ngo icyo biva ko kenshi bano bapapa reka tuvuge kwa aribo bahisemo ko tuvuga ko je kenshi nkunda kubita abantu bataye ibanga nkaba ari abantu ufite bashobora kubona nk'umuntu umupapa muri quartier yubashwe umupapa ku kazi yubashwe mugabo ugasanga uno mupapa arafise agakobwa keke pari k'akanyeshure gatoyi kangana n'umwana we wa gatatu yashize ahantu uno munsi yari abasore bariko baragira amamariyaje batazi ivyo barimo ugasanga nk'ubu hariho akana k'akanyeshure ngo kagiye kw'ishuri mugabo kubera ko yanka kwagirizwa ko yafashe umwana ku ngufu kuraza bagufatanya umwana w'umunyeshure ufatwa nk'umuntu afashe umuntu ku ngufu n'abafite imyaka 50 ugaza gusanga rero wa mupapa aciye abwira wa mukobwa ati raba witege kujya muhungu hanyuma umwumvishe ko mutegeka ku bana agaca mujyana ni ibiro uzumva bahukanye mu minsi 2 barahukanye kumbe hari idiri yatanzwe n'umupapa runaka kugira ngo agenda mukure ku ishure hanyuma agende babane indwi zirace tangura kumutyonga ace yigira amaze kwigira wa mupapa wisho girumva ngo ntazabashagirijwe umwana ari ku ishure azabagirira umugore yahukanye umugore byose rero ayo manyanga ariko arabakeje cyane cyo gitombira abasore timuze muri tonda muraba mugiye gutwara abari hanyuma no kuvuga yuko bene aba bari mice myinshi bano bapapa no kuvuga yuko ubwa mbere na mbere hariho ababiterwa no kuba bafashwe nabi mu ngo zabo bafashwe nabi n'abandi n'abagore babo hariho abagore usanga baragize ikintu bita sinzi ko nuvuga ngo barriere sinzi ko mu kirundi cyiza kuvuga tutarinzi nico nkuko babivuga ugasanga bafashe amabanga y'abubatsi bayagize igihano ku bagabo babo ako mupfuye no munsi umenga bamufatira mu mabanga y'abubatsi umugabo nawe nagenda kubwira yuko ibice byinshi kwijana bavuze ati bagende kuraba baharuna nk'abagabo atari umugabo yemenye Imana umugore wiwe agiye akavuga ngo aramubaniye mu mabanga directement acaja kurondera ahaza kwikura umusonga acatangura kwinjira mu izo ngeso rero kimwe bita ingeso rero bishigitangura kuvyuka rero kandi ari umuntu ari aho atekanye hanyuma hariho ikindi biva ku nk'ubupfu navyise ubupfu bw'abagabo nyene bene abo kuvuga ngo batagira ikintu cyo kwihangana kubasoma Bibiliya barashobora gusoma mu Bikorinto ba mbere ni igice ca 10 ku murongo wa 13 arabivuga neza no mu Maroma 15 ku murongo wa mbere hamwe na Petero wa mbere igice ca 2 ku murongo wa 19 niho herekana abantu yuko ubusanzwe bategeza kwihanganira buri kintu cyose haba muri ko kwihangana bafatanya no gusenga ko mbere uko twamaze kwinjira mu bijyanye n'umuti hanyuma rero hari abandi usanga nk'umugore arwaye cyangwa umugore yibungenze inda ikuze cyane cyangwa yarabyaye nkajya bavuga bari mu kibi ugasanga rero kagatima ko kujya mu kurondera abandi bantu karabyutse ntube hariho mwene wanyu wiwe ari ngaho waje kuparamira harabaza kwaramira bino bagasanga batashe batahinda nabo abo baza barahibarira abagore bamumva kumengo ruvugirira neza bene wabo umugore canke we yagiye muri mission abantu benshi bakunda gufatirwa mu mission basangiye muri mission y'indwi ugasanga byagizwe na kuriya narakunze utambukanye ubu wahoza n'umukuru w'igihugu ndetse n'umuyobozi yigeze kwigisha igihe kimwe turi ahantu mu gikorane aravuga ngo mwaje gusenga Imana mubona ko ngaha benshi baje batekeye mu mara y'abaza kurara bamaze kudepoza mu mahoteli abandi muri kumwe ngaha birabaho benshi no mu mission urasanga bafashwe rero ugasanga hariho n'akandi kantu ko kutizerana ugasanga nk'umugore n'umugabo yagiye nko muri mission ugasanga ubona wene sinzi byarimo akaja mu mubona wene sinzi byarimo kwa kutizerana no kutizerana ko nyine kwatuma ivyo kurenga ibyo bana bagabo bagenda hama ikindi naco hari ikintu bita karande ico bitaro karande no kuvuga n'ibintu biva mu muryango hariho ibintu usanga amageneration ahana mu miryango na Bibiliya ivuga yuko hariho ibintu abantu usanga babamo mu munsi muri ugasanga ni ibintu bisanzwe byari kuri bya generation yavuye kuri generation ya gatatu ugasanga warafise nka sokuza wawe umusambanyi katwa ugasanga nka nyokuza wawe umusambanyi kandi ugasanga iyo mpwemu yafashe wewe hanyuma n'abandi babikura mu busambanyi ugasanga yagiye akagenda asambanya aho y'ubuzi hanyuma n'abantu bavuga ngo bimikoti sinzi ko ari bwabo abantu batari mwabo bose nk'ubu nk'akararo ugasanga uragiye nk'ubu ukagenda nk'umuntu akagenda wagiye
agiye gusambana n'umukobwa ukavuga umukobwa rero ko afise imyapuke ini ya karande nyine ugasanga muri we hariho karande yari asanzwe afise mu miryango y'iwabo hagacaho kandi n'ubundi mugabo yababiri nawe afise karande mu miryango y'iwabo niba aje akarabira wa mukobwa ni ukuvuga agenda atwaye ya karande ya wa mukobwa ya myako ya wa mukobwa agenda yijanye ni ukuvuga atunze ibiri nawe aca musigira yayindi ni systeme nise laptop virus ni ukuvuga ngo ufashe nka laptop izi machine mukoresha ngaha ntibiri mu antivirus ugaca ufata ukazana flash par exemple ugacomekako ifise virus iyo machine yawe nayo ifise virus kandi bisigura ngo niba uje uzanye ya flash ugashira kuri laptop igenda itwaye virus kandi nawe iragusigira ya virus yazana ni ukuvuga rero bya bintu ucuzana iyindi machine iyindi flash nako ifise amavirisi atatu y'amavirisi yagusigira yose ukuvuga umugwiza ugwiza rero no kuvuga ngo hariho umuntu uzosanga ari nk'umuntu akarorero ariko araba mu bintu atazi watwaye umukobwa ayo mavirisi amuzuyemo nawe uragifisa yanda kuzuyemo nta deliverance bigeze babakorera ugaca usanga rero habaye iki mugiye kuyorora murahanahanye rero yamivumo ivyo bigaca bituma usanga umuntu no gukizwa agakizwa mugo ugasanga ingorane agumanye kakantu ikibazo gato nko kuri ico kintu c'akaranda n'iryari none umugabo yoba bigira canke umugore yovuga ati jewe n'akaranda ndabizi ko atari jewe bitamba uravyiyumvamwo hari abantu abanyumva umenga ashaka gukorera Imana akumva koko nawe nyina n'ivyo arimo nawe bikamucanga hagati n'inkibi vraiment ndi ubimaze iki ngo bikanga kwabiye ifimbo bakona kugira rero abandi nabo birukanka kuri uto twana n'utwo koroshe mu mutwe hariho rero ikindi naco cyo kutisanzura mu mubanye iyo umugore atisanzura ku mugabo wiwe hari abagore usanga ashobora gusonga umunwa kuva mu gatondo akamara iminsi 3 umunwa usongo yabonye umugabo agasongo umugabo yabara kubona abana ashaka n'umuboyi wiwe agatwenga akabona umwana agatwenga ugasanga araneze umugabo yabona umugabo agatwenga sandibaza ivyo biba bifise ico bivuye ko sikindi ni kwa kutaganira iyo uri mutaganira hari igihe usanga umugore afise ikintu cyamubabaje ico cyamubabaje rero ibi nari nabiteguye fo mu bijyanye naho biva ku bagore ugaca usanga rero wa mugabo arabuze ubwisanzure ku mugore wiwe ni umugabo atera blague ni umugabo ameze neza ni umugabo urumva no kuvuga nta ngorane mfite mugabo asanga umugore wiwe yarashishwe wa mugabo none azoreka kugenda ahabona abatwenga azohava wibatse aho yacha kuma ngaba tereka ngumwe mbanzo niteri blague ndaza gutaha mutanijyamye acatangura gutaha ijoro rero hanyuma rero ngo ku bagabo mu gusozera baba bibaza ko mu bisanzwe aba baba bagiyemo ko basumbya sinzi ko bavuye nyene twovuga mu kirundi neza bakunda kuvuga ngo abagabo bakunda kuvuga ngo niba ko hanze ukaryo uravyumva bakunda kubivuga gutyo nyene mu kirundi rero no kuvuga ngo bene ico gihe iyo ako kantu kamurimo iyo nawe yumvise ari nko kwirigara bavuga ngo ako handara aca baza kuzakorona nako kantu nawe azopfe baza gaciye ko yumve akariko mugabo ntatandukaniro azohava asanga uretse urufa azoza kwikwegera gusa rero mu bisanzwe ku bagabo muri rusange n'ivyo ibindi byinshi biba biri indani n'ivyo wonyene nateguye Ego none nizihe ingaruka mbi zishobora kwibonekeza nko ku bagabo mu gihe bafise nk'iyo ngeso abagabo ingaruka rero ni nyinshi kandi rero cyane wanashaka no kuvuga umugabo bwa mbere aratakaza ubuntu no umuntu bubaha uwari wese arakubaha hari umuntu ushobora kubona arenganye hajya ukavuga ati yo ujya ni butama yo ujya ni pasta hari umupasiteri bari kugufunga iyo se ngo bamuciriye sinakurikiranye yari umupasiteri mwishingiro rimwe ry'abakizwa nyene baje bwakeye ukuvuga ko yarasambana ku ngoro w'abantu amuterinda amaze kumuterinda amara kumva ko bimenyekanye yumvise ko bimenyekanye aravuga ati ndapfuye icyakoze aracaturira wa mugore acaramwica umva mwisha muturi uravyumva rero iyo ufashwe nk'akarero ukabona nk'umuntu tubaha uno munsi umuntu arenganye twese tuzi yuko ari umuntu w'Imana ari umuntu ameze neza ari umugwaneza ukazimona ubu biranyaruka bamucakiye ikintu cyangwa bamukorera bamufata ka video bakamufata amafoto kuri Facebook kuri WhatsApp ngwe ahenyega atambaye urumva ubuntu bwongo abayamaze gutakaza none ko atazongera mu Rwanda Facebook ni shikayo muri etazi ni shikayo bata ahubwo baratanga ko bafite connection y'utano ku mabarabara
hanyuma no kuvuga ikindi naco nta cyubahiro asubira kuronka iyo umukobwa nawe ari umugozi wiwe umukobwa canke umugore wanashaka niba mwambara muganira hakaba ikintu ibintu byo kubahana hanyuma hagaca mu bintu byo gusambana burya wa mukobwa canke wa mugore ntasubira kubaha wa muntu ndakunda kubibira abaririmbyi cyane cyane ko nabanura ati mu bafana bane bafata umufana umwe ukagenda ugasambana nawe burya abafana bameze kujya kwinzuki rukuriye ntirusubira gukora ruvuye muri wowe biba biheze ni ukuvuga rero umufana ufashe umufana wawe ukagenda ngo kumusambanya ntasubira kukubaha kandi ntasubira kugufana eka hanyuma no kuvuga ngo uratakaza respect hanyuma ikindi naco ni konona ubutunzi bw'umuryango ubusanzwe nta muhabara gusa hari umuhabara umenya ko ugiye wemera guhabuka ku noti kuko uko biri kose abonye bikawushije indwi zibiri indwi zitatu ashitangura kukubwira ati tumungurana se nkane mi uzagusubitse achakugurana umuhabara yo kugurana habo kazoza kumwishyura iyo nakubaza wawe muhereye n'urupapuro mwanditse hanyuma ikindi ubumva ubutunzi bumaze gutakara ikindi gice gikurikira hacabaho ya myaku bimera ko ndavuga hanyuma mwiyo myaku urumva ko ntusubira kwiteza imbere mu bikunde ikindi naco uratakaza n'umutwe kubera ko maze gutakaza umutwe usubira kwiyumvira ibikorwa by'iterambere ikindi naco uratakaza icyizere haba imbere y'umugore wawe haba n'imbere y'abandi bose no muri sosiyete baravuga ati kigabo ni cya kindi kimwe gikunda kujya ba niko cya kindi kigomba n'ubu kiri wabo nyine uwa cya kindi numva uratakaza icyizere na cya cyubahiro wari ufise muri sosiyete nta nakamusigarana yego murakoze cyane none aho navuga ni ku ruhande rw'abagabo yego uruhande rw'abagore nabo nk'izihe ngaruka mbi baba bagira muri ico gihe ariko biriko birava ko ugasanga rero baratuma abagabo baja hamwe nkundira gato nakubwire ku mpamvu akenshi abagore bikunda kubava ko nabo nyine rimwe nakubwira byo gusongora iminwa ni ukuvuga yuko akura kwisanzura nako hanyuma hariho abandi bashingira cyane ku bintu bijyanye n'umubano abagore ugasanga umugore rero we mu rugo nta kindi kintu ashaka kumenya ukwezi tuzofungura gute ashaka kumenya amaproje ahari muri kuno kwezi niki niki mwe bijyanye n'urukundo zero bimwe mwagira muri fiançaille waratashe ngura musomye akakubwira ati twe turisaziye bamara imyaka 2 ngo twe turisaziye mu mabanga yabubatse yarahevye ubasigaye yimerera nk'ugiye ku mpuzenya urabona kare bakiguzira ko ntumbaze reka tubandanye hanyuma rero ikindi naco usanga no kuvuga urukundo baba barahevye hari ibyo bapfuye burya abagore ni bake batanga imbabazi cyane cyane ko n'abagabo ari bake bazisaba iyo ngabo musa imbabazi ntavuga ni bake babikora ahubwo ababikora imana bayivaye kandi ntacyo baba babivuze abandi nabo barabagenda bakazana ngo amabazi none nk'ubu naho ukenye urumva ukenye nta mbabazi ngo ariko nibaza ko bazi nta gaciro bifise nk'uko wovuga ati jewe ufema nakoshije mbona abagore benshi barabizi yuko abagabo batagiye gukora arakuzanira ko rero bakavuga ati hetora hanyuma nibaje kwambara uzanye urofa nawe nsohoka nyine niki abo benshi babikora ariko ngo baba babanje kuha bakagenda bakazunguru kuraza ko amaherezo y'inzira ari hehe umugore wawe hagize rico bapfa mu bisanzwe akenshi abagore barakunda guca bafatiraho amenya agacanye ayengeza yose kujya kwinzira zakayabo hanyuma no kumenya ko amenya nazo ku mugore ubwa mbere bwo benshi babona ko bafashwe nabi abantu benshi bumvise umugabo akarayera ukuna kuri umugore bari umufashe nabi hari imisiguro babiha acabona kumengo karabaye rero bene hana wenyine acatakaza ubuntu bw'uko umugabo yamufashe nabi umugabo ngira ari ndasohoka nuko umugore we yagize ikintu ibintu byinshi biba byabukebona hanyuma ikindi naco ni gutakaza urugo umugore atakaza urugo kubera ko undi mugabo atangiye kujya mu ngeso kuza kureba ibigo abo rumengo nibisanga birakusha birakurara ibi benshi baramura aho iyo wacha mugabo amaze kugenda umenye yuko umugabo ni umutwe w'urugo si umutwe w'urugo gusa mbira avuga yuko ari n'umutwe w'umugore wiwe apana umutwe w'abagore wiwe oya umugore wiwe ni ukuvuga ari uwo mutwe umaze gutakaza umutwe w'urugo uba wamaze gutakaza nawe ntusubira kubaho ufise amahoro kuko ushobora ufise ubwoba mbega yavuye wajazanye umugera mbega yavuye wagize kuno hari ibyo babagira akavuga ati nta suku kubera ko yavuye kuno ufite ucubaho utisanzuye udatekana urumva nyine kumengo baba baguteye nyine ku bwawe kandi yagiye ukuraje baje hanyuma rero ikindi naco ngiyo bishitse akamutera inda uwo yagiye ko nk'utwo twana two muri secondaire abana gace gatakari
kimwe uruhu amaze gushika n'abanyirukanye mbere abanyirukanye muhira wa mugore nawe aragira ibibazo kuko amaramara mu bandi kandi wa mwana niyavuka rero bazomurera wa mugore ije barukiza wa mugore ni ware urumva ikintu naco ni kurangurirwa gake amabanga ubu mwamaze gutangura gusohoka atahuka yihagi haro n'abagenda bakarara bakimarira iminsi 3 haro n'abandi usanga baragiye no gufungura akabayereje gufungura mu urumva ko ivyo byose kuko nta kintu kibabaza umugore kuba atereka umugore umugabo wiwe nta nko gusatsa umugabo bakunda kashi urumva ko ivyo byose rero ni ngorane kandi rero bishobora gutuma umugore agira ikibazo mu mutwe ego none kuri abo bana nabo novuga abo bakobwa n'izihe ngaruka bagira impande y'uko bashobora gutwara abana baje no bwa mbere urazi nabi gituma bari nabemerera abana ba papa yuko bashobora kuryama bwa mbere bwo barafise ikibazo cy'ubukene abakobwa bo barakenyeza benshi barafise ngorane y'ubukene kandi rero nabo uko gukena kwabo urantunga niba buri mu mugabo rero jewe icyo gituma nanje kubaza ati urafise cyangwa ngifise oro mikro mugabo ntaje hari igihe ababona yuko ashaka kubaho akubita makeup nkiyanaka ashobora kwambara nawe nyine akaratuma kana ashobora kubaho kuno none ayo mahera azakura he ubwa mbere hoho niba ari mwiza uwo mukobwa arabona yuko atamanya gutakaza ngo karagenda gukora nagiye arabona yuko atamwanya wo kwicafuza ngo kuno abonye ikigabo kite kimusumira kubera ko abakobwa bo barazi yuko abagabo batari bakibabushe mu ngo erega n'abagabo bararushe gusa ntibavuga benshi eka no kuvuga rero yuko ikibazo gice kihaba wa mukobwa ko benshi babizi aca kuvuga ati reka ndakwereke amenya aratwenga kubyo ubona ni ino muhogino gutya agatwengera bose ukabona ko abazaga aba bagabo babo ni babatwengera reka manza no mwenge no kwizana bwadu akamutwengera neza hageze no kwagenda kamushikana nk'ubwo busama ni twita amabanga yabubatse ko amabanga yabubatse nayo yabubatse nyine bagimaze gutangura gusama naho uwo mukobwa aritanga wese akagira ivyo yabonye mu maporono bwose bibaho no kuvuga ngo nta kintu na kimwe atagira kugira ngo arabukungene yogumana wa mugabo nabazo zani inoti nico no babikorera no kuvuga ngo ari yaranja vraiment ebana mpaka rero bene iki yinya ubukene ni bukenshi no gukunda kubituma baja n'ivyo kintu naco n'ivyo bya karani nabo bakobwa barabigira hariho n'ibintu abavyeyi bakunda kunegirija byo gufata abana bakabigurika ku mwana kwiza imyaka 3 imyaka 4 yibere mu cyumba kwa nyina wabo baje mu mabanga umwana ariko arabibona abikorana mu mutwe kuko bimwe ari umwana ntitakaze ivyo razo bitangura hakirikana hano ni mwana abiye ati jewe natanguye gusambana kubera ko nabonye ko papa na mama ntibigeze babana mu cyumba jewe mbona yarafite icyumba cy'ibundi ciwe bari bahukaniye mu nzu ati navuze ati nyimba uko bimeze reka no jewe mbe nasambana hakirikana kugira ngo nze ngende kubaka izo swingira zihatse biraba ego nukuvuga rero birava ku bavyeyi ingaruka gusa nazo nizo barumbanije z'abakobwa nabo ni nyinshi cyane kuko nk'umukobwa aratakaza akazoza kiwe kuko ubu sinzi ko murumva niba hari waje gukoresha bavuga ati grâce ngiye kumuresha akavuga ati vraiment mukobwa nagukunze wawa ati sawa ngiye kuvyumvira iyo mvuga ngo mugiye kuvyumvira uraza ko bamwe nabaca bagenda bakicara ngo ni yaje muvyumvira ukinini nabo bari karabaza ati none mbega ingeso z'umukobwa n'ingeso gani yakuze gute kandi tugira navyo bigira mu bantu baba bakubona kandi azobaza babandi nyene rero no kuvuga ko abangu baratinya abakobwa bakuze basambana bo babazi yuko bazobatera ingwara mu rugo ngo bazobibana ngo bavuga bati ingeso irarabanye gwera none batwaye hone hari bo babasambanya none bigena kutubwira ngo batinye kubatwara bari babasamba navuze abasore eko nabo basore ariko bari abasore intumbero kugira ngo nuko atenshi two turaganira ko no muzi umusore ubwira agende gusambanya umukobwa nta musambanya umukobwa mukunzi amusambanya ubwira yuko umusonga nyamusonga wafata urababaza rero umaze kubabaza abatazi kwihangana acaza kubikura hama wikuye gusa reka ndagacishemwo agenda abwire ko awikuye umukobwa wewe yikuriwe ko uwo musonga urukundo ruramudugana kabisa bashi umukundo utamukunda urukundo ruzoduga mpaka zokwisanga bamukunzi umugabo rero ku muhungu nawe kwa rukundo ruzonyerera buke rugende ni mugatabo bita jouir de la vie sexuelle kandi so mu bita Zakaria Stanley Fomam yego yarabisiguye neza cyane kabisa hanyuma rero iyindi garuka kwa bano bigeme ni hariho ikintu bita uwo aronse umuhungu bazobana ubwa mbere urumva yagendeye mu isomi azobava muri umutwara agize chance akaronka ategikiyo akamutwara azomugora urazi impamvu azomugora none niba yahuye n'abagabo b'abataramu
abagabo bakuze basambana, abagabo babanye n'umugore umwe babiri batatu agacabura n'uwo mugabo hamagahuramo n'abasore bangahe ivyo bamugiriye ntibitandukanye gahe mu byo bakoze. None azocabura n'umugabo umwe, uwo mugabo umwe azoshobora gukora ivyo abo bagabo ndwi bamukoreye. Nibiyo uzosanga rero umukobwa uno munsi nagenda kubwiza ukuri niba ari ikintu cyo kirasambuye ngo naye mu WhatsApp. Kubera iki? No kuvuga ngo aza kugenda ku mugabo amaze iminsi 3-4 kubera ko ivyo reka namukorera yumva acana uburure namwe byabandi bamukorera acatangura kwiyumvira memoire acatangura kumuzanira wawe ndi mwahurira mu Kamenge mwahurira mu Nyakabiga mwahurira mu Ngagara mwahurira mu Geta Kwana mwahurira mu hotel yi bagatunguka mu mutwe ati ati ndiye botsere hariho umuhungu yigeze yo kunkozese agacatora agatelefone rero shushu mambo tipo kuhebana nawe barame umva shushu umva ndakubwira ikintu kimwe shushu burya kurongorwa ntibisobanura abantu guhebana ati kandi si byiza aho umva amaze kumuzana haheze umwanya rero abamutwagane barambwiye ati acatangura kumubwira ingorane afise mu rugo umugabo aramuriye umugabo agize iki ni uzokumva umukore arakanyaguye mu rugo inyuma y'indwi zibiri ngo agiye kurongorwa ahantu uwo muntu ni wamukwiye kumugororwa yikarekeye ni mbere ibi rero biza gutuma abantu batari baki baza kugorana mu ngo kubera bya bindi bagenda baraca mu by'ubusambanyi n'ubwo buyene bwabo yego nizo ngaruka muri rusange. Abikine naco bagiki yabo mu gihe bimeze neza cyane no mu gihe bimeze nabi baganira kuko kutaganira kutavugana ngo ni isoko ry'amazina. Niba umugabo ashobora kuvuga umugore ntabwo cyangwa umugore ashobora kuvuga ati gende iki niki undi ntavuga kandi barano umwanya baganiriyemo barabe nuko bameze no kuvuga mudu bari mu kugira ngo bashobore kuganira buryo umugabo arumva cyane mu gihe kwa muri mudu nziza. Hanyuma ikindi naco ni kugerageza gutanga impano cyo bita amakado umugabo atanga ubukado umugore atanga ubukado byose bizogenda neza hanyuma musohokane umugore yumva no musi tijeyo no musi nyuma no gusohokana ati nanjye nyuma no gusohokana hanyuma ikindi naco no sozera ko kwisanzurana bagerageza kwisanzurana hanyuma nta ngeso y'urugo yubaka urundi nivyo nibirinde kuba nkanaka no kuvuga muri make birinde irigara umugore yirinde gutwara kwigara umugabo wiwe umugabo yirinde gutwara kwigara umugore wiwe nashane ko kamarigara havuga ibintu bitandukanye nacane gose ni wapana zange so wanashaka abo y'abagabo benshi bazo gusambana bavuga ko baje mababo bagati tureka abagore nabo kubana gukunda nabo ngo bahabara rero byo baravuga kuvuga kenshi ngo uri kijuje usaba babuye ego rero nyine tubashimire cyane urakoze cyane nawe rasi ego ndizera neza ko abariko baradukurikirana umwe wese yumvise ahari umuhanda arimwo yumvise umuti uko ntashobora kwirinda bino bintu ego turabashimiye cyane nanjye ndabashimiye rwose ko mwanyumviriye ko hanyuma namwe mwako muradukurikirana naha ikiganiro kirangiri naho utaha ariko sinibagiye kameramana abikora neza cyane ngiye